Bwana asifiwe sana. No munsi turaza kwiga ku ijambo rivuga icubahiro c'Imana. Haleluya. Iryo jambo shaka twiga ko uyu munsi riravuga kuri icubahiro c'Imana canke honneur. Honneur. Iri jambo rikoreshwa mu majambo atandukanye muri Bibiliya. Hari gihe Bibiliya ikoresha ijambo ryo kuvuga icubahiro c'Imana, hari gihe Bibiliya ikoresha ijambo ryo kuvuga kubaha Imana, ariko kandi ibi byose ni ibintu bisobanura icubahiro duha Imana, kandi icubahiro duha Imana ahaniniya gifise uburyo kigaragara mu buzima bwacu bwa misi yose. Yesu ashimwe cyane. Muri uno mwaka rero turiko turiga kubijanye n'ubusabane bwacu n'Imana canke intimite yacu hamwe na Kristo. Ntidushobora gusiga inyuma ikiciyumviro kijanye n'icubahiro duha Imana, icubahiro kikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Mu migenderanire yose hariho ingene abantu babanye, kandi mu migenderanire iri jambo honneur canke icubahiro rafise agaciro gakomeye rigira mu migenderanire. Iyo ubonye Bibiliya itubarira, Bibiliya tubwira ko abavyeyi bakwiye kubaha abavyeyi, abana bakwiye kubaha abavyeyi. Ni jambo rivuga kubaha. Mu yandi majambo kubaha ni ikintu gikomeye mu migenderanire. Bibiliya iravuga ku bagabo n'abagore, ikavuga ingene abagabo bakwiye gukunda abagore babo, n'ingene abagore bakwiye kubaha abagabo. No kuvuga ngo nkuko urukundo ari ikintu gikomeye mu migenderanire, no kubaha ni ikintu gikomeye. Kandi umuntu wese mu buzima bwiwe arafise urugezo atangamwo icubahiro kubagukuriye, kubarukurongoye, kubakuganza. N'indero tuba twararewemwo iratwigisha kubaha. No kuvuga ngo kubaha ni ijambo rifeza partie ya vocabulaire yacu, kandi ni ijambo rifise igice kininiya mu mibereho yacu. Umuntu wese yicaye hano hantu arafise urugezo yifuza ko abantu bamwubaha. Urashobora kutaba ufise icifuzo kinini cy'uko abantu bakubaha, ariko iyo utafashwe neza canke iyo wakengerewe urashobora kumenya uti byari byo byose, uyu muntu ntamfashe neza, uyu muntu yangaye, uyu muntu yankengereye. No kuvuga ngo demande canke besoin yo kubaha, yo kubahirizwa ni besoin iba mu muntu wese. Turashobora kubikorera abandi nkuko rimwe na rimwe tuba twifuza ko n'abandi babidukorera. Kandi iyo umuntu aguhaye agaciro akagutera iteka biragukorako, nkuko iyo umuntu agukunze bigukorako, ariko niyo umuntu akubahirije biragukorako. Nta muntu ndabona yatsitaye ngo bamwubashe canke bamufashe neza, kiretse kumburi iyo icubahiro baguhaye kirengeye igipimo, bakugize hafi nk'Imana. Ariko kandi iyo wubashwe ni ikintu ciza kandi urumva ukiryoherewe. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo ni ikintu c'ubumana kitubamwo, kitugenderamwo, ariko kandi tugenda tubona yuko no mw'ijambo ry'Imana, Imana yagiye iha agaciro cane ico kintu. Igihe cyose ubonye muri Bibiliya abantu babonye Imana, igihe cyose muri Bibiliya ubonye abamarayika baba imbere y'Imana, tubona yuko abamarayika baba imbere y'Imana barayubaha. Tubona yuko abamarayika baba imbere y'Imana barikubita imbere yayo nk'ikimenyetso cyo kubaha. Bibiliya natubwira ko bamwe bipfuka amababa yabo kugira ngo ntibashobore ntibihweze Imana kubera icubahiro cayo, kubera ubukuru bwayo, barapfukama. Imana aho tubona hose muri Bibiliya abantu bayubashe, ugenda ubona yuko muri uko kubaha hari ibimenyetso vyo hanze bigaragaza ukubaha n'icubahiro bahaye Imana. Nico gituma n'abantu benshi bo muri Bibiliya Imana yiyeretse, benshi bagiye bibananira guhagarara ku maguru yabo, bakikubita hasi ubwiza bw'Imana, bakumva buruzuye mu kibanza, bigatuma badashobora kuguma muri etabari basanzwe barimwo. Bamwe bakikubita hasi, abandi bakabona umuco ubarasiye. Ivyo ni ibimenyetso byose bitwereka yuko aba bantu ntibigirishije, ariko kubera Imana ari y'icubahiro idasanzwe, abayibonye bose canke abayibona bose bashobora bisanga badashobora kuguma uko bari bari, bakayubahisha ibimenyetso bigaragara canke vyo hanze bifatika. Ariko kandi n'ubwisezerano rya kera
rigenda ritwigisha n'isezerano rishasha rikatwereka ico ubwiza bw'Imana butuma abantu bakora mu bijanye no kunamira Imana, mu kuyipfukamira, kuryama imbere yayo, kwikubita hasi imbere yayo. Ndagomba gushimikira uno munsi ico isezerano rishasha ritwigisha ku bijanye no kubaha Imana. Bwana sifiwe sana. Mbega bisobanura iki kubaha Imana? Mbega iyo twubasha Imana bigaragara gute? Canke muri ubu bucuti turiko turubaka kugira ngo dushishikare gukura mu migenderanire yacu n'Imana, ni gute dushobora kubaho mu buzima tudakosa kuri iyo besoin y'Imana yo kubahwa, ku buryo uza kwisanga mu buzima bwawe naho wakijijwe ariko ubuzima bwawe ntibwashishikaye kuba ubuzima bwubasha Imana. Muri uko kutubaha Imana rero bikagushira mu kibanza aho ugaragara nk'umuntu afise ukugarariza canke nk'umuntu Imana itanezererewe kuko utayihaye agaciro mu kungene bikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Usomye mw'ijambo ry'Imana ugasoma mu Migani ni point ya mbere nshaka kuvuga ko mu Migani igice ca mbere ku murongo w'indwi haravuga ngo kubaha uhoraho niko tanguriro ryo kumenya, ariko ibipfu bikengera ubwenge n'inyigisho. Yesu ashimwe cyane. Kubaha uhoraho niryo tanguriro ryo kumenya canke niryo tanguriro y'ubwenge. Uyu mwanditsi yaranditse agerageza kutwereka importance yo guha Imana icubahiro. Iri jambo guha Imana icubahiro ndagomba kurivuga iyo mubonye umuntu apfukama imbere y'Imana cyangwa ukabona umuntu arambara imbere y'Imana, bisobanura iki kintu? Bisobanura ngo ni ikimenyetso cyo kwerekana no kugaragaza yuko imbere yawe ntaco turi kandi uruta ubukuru ico turico, ku buryo kukubona atakindi twokora atari ukurambarara canke atari ugupfukama canke atari kwikubita hasi imbere yawe. No kuvuga ngo iki kimenyetso cakogwa nticari ikimenyetso gusa co hanze, ariko caba gishaka gusobanura inyifato y'umutima ivuga ngo imbere y'uyu muntu ahambaye sinshobora guhagarara, ntaco nshobora gukora atari ukumunamira no kuhokonesa yuko Mana uranduta. Yesu ashimwe cyane. Mana uranduta mu buryo bwose. Cimviro cawe kiraruta icimviro canje, igihagararo cawe kiraruta igihagararo canje, ubwiza bwawe buraruta ubwiza bwanje, ubwenge bwawe buraruta ubwenge bwanje. Haleluya. Ukubaho kwawe icurico iyo ndakibonye ndazimangana, kuko wewe uro kubahwa, uro guhabwa icubahiro. Iri jambo rero dusomye rikavuga ngo umuntu kugira bimenyekane yuko vy'ukuri agiye mu gitigiri c'abantu ijambo ry'Imana ryita abanyabwenge. Haleluya. Kugira ngo Bibiliya ikwita umunyabwenge, kugira ngo Imana mu bwenge bwayo ihokonese muri wowe ubwenge, nuko kuyubaha. Yesu ashimwe cyane. Biba bicitse imibereho yawe. Mu yandi majambo, umuntu yubaha Imana no munyabwenge. Iyo Imana igomba kwidentifia abanyabwenge, ibanza kuraba urugezo wowe ufise bwo kubaha icirico. Munyumve neza muri kino gitondo, apana ukuyubaha guhagaze kukungene wunamye, ariko birengeye forme umubiri wawe ufata imbere y'Imana, ukuyubaha guhagaze kukungene wemera yuko iyivuze irakuruta. Murabizi hari Imana itubwira ibintu ntituvyumve, hari Imana ivuga ikintu wowe utumva, ariko kuko nzi ko ari Imana kandi ari umunyabwenge kandi ari umushobora vyose, naho yombwira ngo fata utwo twondo udushire ku maso y'uyu muntu arakira, kuko ubivuze ndamwemera kandi ndamwubaha, mfata yuko icavuze cose ari ukuri, kandi yuko icavuze cose gicika ikigororotse, kandi yuko icavuze cose gicika scientifiquement vérité, kuko ariyo ikivuze. Iyo rero ndagikoze nukuvuga ngo ndayubasha. Mu yandi majambo, umuntu yubaha Imana n'umuntu yumvira Imana. Uyu mwaka uko uzogenda ubona mu bucuti bwawe n'Imana urushiriza kuba umuntu yumvira Imana,
mu madetaye y'ubuzima bwawe, mu mibereho yawe, mu madecision ufata mu rugo rwawe, mu kazi kawe, mu mashuri yawe, mu marelation yawe, mu kungene ubuzima bwawe bwose ubayemo, uko uzogenda ubona urushiriza gukora ibintu ufatiye ku ciyumviro c'Imana kikaza kinesha icawe. Ivyo bizoba ari ikimenyetso yuko mu buzima bwawe harimo kubaha Imana canke harimo honneur dû à Dieu. Kumvira Imana ntibigaragara igihe nashitse ngaha nkayipfukamira canke nkaduza amaboko, ariko kubaha Imana bigaragara igihe Imana impaye iciyumviro cayo nkacakira, naho coba kigoye kumva ariko nkacakira kuko kivuye ku Mana. Ivyo ni kimenyamenya yuko mu buzima bwanje harimo kubaha. Bibiri kongera ikavuga muri uyu murongo ngo ariko ibipfu bikengera ubwenge n'inyigisho. Igihe cose mu rugendo rwawe n'Imana wigishijwe, igihe cose mu rugendo rwawe n'Imana wahanuwe, ugahanurwa mw'ijambo ry'Imana ibintu ingene bikwiye kugenda, ivyo ukwiye gukora, ivyo udakwiye gukora, ariko ukagenda ubona uko imyaka igenda mu gakiza, ukagenda ubona mu buzima bwawe hariho ivyiyumviro vyinshi vy'Imana wamaze kwishiramo ko utazobitambukiramo. Hari ibintu wamaze gufata ama decision uti bijewe vraiment ntavyo nkora, ego ndakijijwe iki kintu nza gukora, ego ndakijijwe ikintu nza gukora. Bivuga yuko mu buzima bwawe atacubahiro uhaye Imana, kuko warahisemo ivyo wumviramwo Imana n'ivyo utumviramwo Imana. Rero kuko hari ibintu wamaze kudesida kutazovyumviramwo Imana canke kutazobikora, ni nk'uko ubuvuze ngo Mana wewe kuri iki kintu warihenze, opinion yanje niyo ya vrai. Rero sinza kubikora uko ushaka, ko je ndafise uko nshaka kubikora. Iki bacita absence ya honneur canke manque ya honneur Imana ibereye, kuko hariho ivyo uhitamo gukora uko ushaka, instruction y'Imana canke ukwigishwa wahawe gufatiye ku ijambo ry'Imana ukagukengera. Bene uwo muntu ntari mu kibanza co kuba ari karubaka imigenderanire myiza n'Imana. Why? Kuko mu buzima bwawe Imana ugaragaza ukuyubaha bifatanye automatiquement no kuyumvira. Igituma abamarayika bikubita imbere y'Imana ni kimenyetso c'uko biteguriye gutwara message yose Imana itwaye, kandi yuko bari munsi ya instruction z'Imana. Imana itanze iciyumviro, Imana ibwiye Gabriel, Imana ibwiye Michel Archange, Imana ibwiye umumarayika wari wese ikamuha ordre agenda kuyiexecuta. Nico gituma muzobona muri Bibiliya abamarayika benshi baragenda gushitsa ordre z'Imana, ariko bamaze gushika iyo baroye ugasanga abantu bagiye kubunamira. Muzobona yuko kenshi abamarayika baranse yuko abantu babunamira, kuko abantu tutarabona Imana tubonye umumarayika twokwibaza ko tubonye Imana. Ariko kenshi abantu bagiye gupfukamira abamarayika canke bakaja kubahishikanwa, umumarayika yarabankira akavuga ngo ntumfukamire kuko nanje ndumusavyi nkawe. Bigaragara yuko umumarayika yikontanta kuba muri hore y'umumessage, naho yari afise ubwiza bw'imurungitse kandi agafise ugusayanga na bw'iyava, ariko ntibigeze bemera kwakira icubahiro ngo basangire n'Imana icubahiro cayo, kuko barahokonesa yuko naho ari beza ntiturabo gupfukamirwa, ariko haguruka kuko nanje ndumusavyi w'Imana, ntumwe kugubwira ariko nanje ndumukozi nka wewe. Yesu ashimwe cyane. Bigatuma batakira icubahiro kuko batahura muri iyi principe yuko icubahiro c'Imana ntigisangira n'umuntu numwe. Bwana sifuye sana. Usomye muri Esaya igice ca 42 ku murongo w'8 haravuga ngo jewe nduhoraho, iryo niryo zina ryanje, icubahiro canje sinzogiha uwundi, nishimwe ryanje sinzoriha ibigirwamana vy'ibibazano. Mumfasha tugasubira muri ijambo tuti je nduhoraho, n'amajwi yanyu tije nduhoraho, iryo niryo zina ryanje, icubahiro canje sinzogiha uwundi, nishimwe ryanje sinzoriha ibigirwamana vy'ibibazano. Tugomba gutahura nk'ishengero yuko Imana iratena ku cubahiro cayo. Imana iraha agaciro icubahiro cayo.
Imana ntiri prêt na gatoya kunegosya canke gusangira n'umuntu n'umwe icubahiro cayo. Muri uyu mutima turiko turakura mu busabane bwacu n'Imana, ndakwipfurije ngo uko imyaka igenda ugendana n'Imana, iki kintu ugitahura uvuge ngo Imana ifise icubahiro n'ishimwe ryayo idashobora gusangira n'umuntu n'umwe. Icubahiro c'Imana ntigishobora kuba luwe, icubahiro c'Imana ntigikoteshwa, icubahiro c'Imana ntigisangirwa, ariko icubahiro c'Imana ni cayo. Kandi igihe cose kuri twe tuyikunda kandi twayikurikiye, iyo Imana iriko iraraba ubuzima bwacu irakubaza ikambaza ngo icubahiro canje kiri hehe mu buzima bwawe? Où est ton adoration? Ni hehe hari icubahiro cawe? Ni hehe hari ukubaha? Ni hehe hari ishimwe ryawe? Ni hehe mbona ishimwe ryawe mu buzima bwawe? Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyi Imana iri kirambarira rero canke Imana iri kirabaganiriza bagabo bene data, abagore bene data muri kino kibanza. Kenshi birashika Imana ikavuga mu buzima bwanyu, Imana ikavuga mu miryango yanyu, Imana ikavuga mu bikorwa vyanyu, Imana ikavuga ku butunzi bwanyu, Imana ikavuga ku migenderanire yanyu, abo mufise ivyo musangiye, abo mufise ivyo mupfa, abo muri kumwe, abana banyu, abagabo banyu, abagore banyu, abagenzi banyu. Muzosanga iri jambo ry'icubahiro c'Imana tugomba kurikonsidera mu bintu byose tuba tubayemo. Iyo ndiko ndakorera Imana, birashoboka ko ibikorwa ndiko ndakora nshobora gusanga ndiko ndabikora bigahakwa gucika akamenyero canke bigahakwa gucika routine kuko ari vyo nkora. Ariko ni kenshi mu buzima bwanje nama nibutsa yuko ivyo nkora ndabikorera Imana bigomba kugaragaza icubahiro c'Imana. Kandi kuko ico kintu ndaciyibutsa birampa kwiha standard nziza ku rugezo rw'ubuntu bw'Imana ku buzima bwanje, kugira ngo simbe mediocre canke sifate minenegwe ico ndiko ndakora. Kuko igihe cose ndakirondera mu icubahiro c'Imana mu buryo ndiko ndakora n'ivyo ndiko ndakora, birampa kubaha ic'Imana yampamagariye, kandi birampa kurondera guhesha icubahiro Imana mu vyomba ndiko ndakora. Kubera ntahura yuko Imana irafise uko igomba ko ndayikorera, ariko birashobora gushika naje nkaba mfise preference y'ingene nshaka kuyikorera. None iyo hariho uko numva nshaka kubikora, ariko hakabaho n'Imana uko yumva ishaka ko je ndabikora, ibi vyimviro bibiri bikagwanira muri jewe njejwe gukora iki? Responsabilité yanje canke uruhara rwanje niyo kuba umuarbitre mwiza hagati y'icimviro c'Imana n'icimviro ciwanje, kandi kugira ngo niheshe amahirwe mu buzima bwanje ngerageza kuzimya icimviro canje, kuko icimviro canje ntigishika, ariko kandi nkashira imbere icimviro c'Imana, nkiga gukora ibintu mu buryo Imana ishaka ko ndabikora. Nibwo buryo mba ndiko ndayubaha mu gikorwa ndiko ndayikorera. Kuko biroroshe yuko dukorera Imana, abaririmbyi bakorera Imana canke abaririmbyi nkuko Obedi yasohoye indirimbo, biroroshe yuko dusohora indirimbo en fonction y'ico marché ishaka. Kuko bari muri music production canke bari mu biki, bari kuri YouTube, kuko barondera ama views, barondera abantu babakunda, barondera abantu bakurikirana ibintu byabo. Biroroshe yuko la mode muri musique y'influence ivyo tuba turiko turakora canke iki, ugasanga rimwe na rimwe naho Imana yozana icimviro wokumva umenga kirashaje. Ariko ndashaka kukwibutsa yuko nta domaine nimwe turimo mu mibereho yacu ya misi yose Imana idafise icizoza kukubarira. Aho igihe cose Imana ifise icizoza kukubarira, Imana irakeneye kubona ngo mbega mu bikorwa vyawe icubahiro canje kiri considéré. Ndashobora kuba mfise uko nshaka gutwara umuryango wanje canke relation zanje n'umugore wanje, ariko naho noshaka kugira ivyo nshaka mu rugo rwanje, hari ahantu Imana igaruka ikavuga ngo bigenze uku canke kora iki canke ikindi akikwankiye,
cyangwa umugore wawe naho mwashwaniye kijya kintu mukagiharira, ivyo yavuze niko kuri, kora ivyo yavuze. Nanje nkaca mvuga ngo ndi umugabo, ariko ku rundi ruhande muhemu yarakambwira ati Imana n'umugabo kukuruta, kandi je ndagutegeka kandi agutegetse. Uravyumva, ugomba guca bugufi munsi y'icubahiro canje, kuko nibwo buryo bwawe bwonyene bwo kumpa icubahiro. Ico gihe ndagaruka nkabwira madamu wanje, tu as raison, naho bingora, naho ndabivuga bidasohoka, naho yombwira ngo subiramo bikanka ko bisohoka, kubera nubaha Imana. Yesu ashimwe cyane, ndaca bugufi munsi y'icimviro c'Imana qu'elle a porté avant, ariko kandi kubera kubaha Imana bituma hari kungene ingo zacu zubakwa. Icubahiro c'Imana kirabonekera muri education yacu duha abana, kuko uri umuvyeyi ukijijwe birashobora gushika ko wihenda bikagusaba kusaba ikigongo umwana wawe, kuko Imana igutsinze, icimviro c'Imana kigutsinze, kandi imbere y'Imana turabatsindwa, kandi kuko imbere y'Imana turabatsindwa turashobora kugaruka imbere y'abana bacu havuga nti umbabarire, naragukariye ku busa, narakwihenze ko, pardona. Kandi nsavye pardon ndumuvyeyi simba mbanutse, kuko igihe cyose manutse imbere y'icimviro c'Imana nta nari muko kumanuka ari ubuhombe, ariko kwama ari uguhambaye, kandi n'umwana wanje akamenya ko ntari infaillible, ndashobora kwihenda, kandi umwana wanje akamenya ko najewe naho ndi papa ndi umutwe w'inzu, ariko nanje ubuzima bwanje burafise umutwe, ni Kristo yavuze ndaca bugufi. Honneur mpa Imana ntihagaze mu ndirimbo gusa ndirimba, ariko icubahiro mpa Imana gihagaze no mu mibereho yanje, gushika mu mahorasyo yanje yose ahava kagera. Imana ikeneye kubaza ngo mbega hari icubahiro canje kiriko kirubakwa mu buzima bwawe, mu mibereho yawe ya misi yose. Kuko Yesu yarigeze kubwira abafarisayo, arababwira ngo ubu bwoko ninjyajya, barampimbaza n'akanwa kabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Ico Imana yagombye kuvuga ni ikihe? Imana yashatse kuvuga ngo simvaloriza indirimbo na adoration iri verbal, igihe muri quotidien yanyu atakubaha icimviro canje ndababonamwo, ariko hagera ko muza mu makoraniro mukagaragara mufise ibimenyetso byose byo guca bugufi, ariko igihe ndiko ndavuga mu buzima bwanyu hakabura présence ya Honneur mu buzima bwanyu par rapport y'ico ndiko ndabavugisha ku munsi ku munsi. Yaravuze ngo ntawe tuzosangira icubahiro canje, kandi yaravuze ngo ishimwe ryanje sizoriha ibigirwamana. Ibigirwamana ni ibihe? Ibigirwamana ni ivyo bintu biri mu buzima bwanje nawe usanga twubaha, kandi tugerageza gukora ivyo bidusaba. Kameremere yawe irashobora kuba ikigirwamana, ingeso zawe zirashobora kuba ikigirwamana, ivyo ukunda birashobora kuba ikigirwamana. Ugasanga mu buzima bwawe hariho ibintu bigutegeka, ariko ndaje kwabwira umunsi muri kino gitondo ngo Honneur dufitiye Imana idushira mu kibanza aho Imana iri honore mu buzima bwawe igihe instruction zayo zumviwe. Bwana sifiwe sana. Rero ndabipfurije uyu mwaka ngo ni muduza ka volume gatoya Honneur y'Imana iboneke mu buzima bwanyu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu micaye uti Imana ikumara amanyama yose. Subira umubwire uti yose. Haleluya. Bano b'Imana, ubu bwami bw'Imana n'ubwami bw'abantu bari ready gupfa. Gupfa. Yesu ashimwe cyane. Bavyita kwikubita hasi imbere y'ubwiza bwiwe, bavyita kwikubita hasi imbere y'icubahiro ciwe, bavyita kuvuga ngo Mana ijambo ryawe niryo ryanyuma, bavyita kuvuga ngo Mana ico uvuze nico co, bavyita kuvuga ngo Mana ico ushaka nico gikwiriye. Ego birambabaza, ego birangoye, kuko narezwe bambwira ko ndi kabwana. Yesu ashimwe cyane, ariko kandi unamaliza kunieleza kama siko kabwana wenjo bwana. Yesu ashimwe cyane.
gupfa birababaza ariko gupfa birimo ubuntu iyo uri kurapfa nk'uko Imana ishaka. Ntushobora guprogressa ngo ukure spirituellement parlant igihe cyose mu buzima bwawe Imana itariko iratruva icubahiro cayo mu buzima bwawe. Ndashaka kubona abakandida b'urupfu mu izina rya Yesu Kristo bavuga ati Imana ni marize. Ni marize Bwana. Haleluya. Numpeze mu ibyanje harabata naco. Nta problem. Mubeho. Hari indirimbo ivuga ngo okay. Bijya babibwira umuntu yari yarapfuye. Ntibabibwira umuntu akiriho. Kuko birivuga ngo atagupfa nta kuzuka. Abazuka nibo babwirwa kubaho. Kuko Yesu igihe yazuka birivuga ngo yazukanye umubiri mushasha kandi yabayeho cette fois-ci pour Dieu. So umuntu abaho n'umuntu nyene yapfuye ariko processus yo gupfa ndayikwipfurije muri 2025 kugira ngo bikunde wubaka ubucuti bwawe n'Imana. Imana haleluya. Imana inyungu zayo zihure n'inyungu zawe zizisambure. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndumva mutavuga amina. Yesu ashimwe cyane. 1 Pierre chapitre 4 verset 4 haravuga ngo umuntu yavuze avuge nk'uvugishijwe n'Imana. Umuntu iyo agabure nk'ufise ubushobozi Imana itanga kugira ngo Imana itegwe icubahiro muri vyose. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Subiramo aka kajambo uti kugira Imana ihabwa icubahiro muri vyose. None ivyo vyose ni ibihe? Batubwiye ngo igihe uzoba uri kuravuga uzohora uvuga nk'umuntu ariko aramenyekanisha ubwenge, ubwiza, ubukuru bw'Imana. Ngo kandi igihe uzoba uri kuraserva cyangwa uri kuragabura, uri kurakora ibikorwa byawe vya misi yose, muri ivyo bikorwa uri kurakora ubikore, haleluya, ubikore ku buryo qualité ya travail cyangwa le travail rendu cyangwa qualité ya travail yawe ituma Imana ihabwa icubahiro. Mwanyumvise? Haleluya. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Yes, ashimwe cyane. Yes, ashimwe cyane. Yes, ashimwe cyane. Iyo mfise ico ndiko ndakora, nkaba ndiko ndagikora neza, iyo ndiko ndavuga, bantu b'Imana ngira aga parenthèse iki kintu ndakibabwira. Iyi societe yacu y'abarundi turafise ikintu cyo kuvuga nabi. Murakizi? Kuvuga nabi. Kuvuga nabi, kuvuga nabi. Abantu barakunda kuvuga nabi. Abantu barakunda gapfa. Abantu barakunda inkuru ya nyuma yo mu gisagara, abasohoka murabizi. Yesu ashimwe cyane. Kuvuga nabi. Ako Bibiri babwiye mwe mwakijijwe ngo nimwavuga muvuge nk'abatangaza ubukuru bw'Imana. Can you imagine ko Imana ishaka kuba honore n'amajambo uvuga muri 24 heures, nimba uvuga 24 heures cyangwa uvuga 18 heures cyangwa 16 heures, wo kwimagina ko Imana ikeneye kuhabwa icubahiro? Mbega murazi yuko bamwe muri mwebwe mwotangura gushaka kuvugira muri standard yubahisha Imana, bamwe muri mwebwe muca mucika ibiragi. Hariho abantu batosubira kugira n'ico bavuze, kuko igihe cyose yo bavuze nta kintu na kimwe cyihesha Imana icubahiro mu kanwa kabo. So udesize ngo je guhera uyu munsi guhere ejo lundi devoir à domicile, guhere ejo lundi ni mwaja ku kazi no kwishuri, reka mu majambo yanyu Imana ihabwa icubahiro. Bwira umwicaye uti guhere ejo reka mu majambo yawe Imana ihabwa icubahiro. Hari abaca bavuga ngo no munsi turakora kanyuma. Yesu ashimwe cyane.
none ntimubona yuko hariho risike yuko utazosubira kuvuga? Kubera iki? Kuko iyo mutanguye kuba abantu bavuga ibintu vyiyumviriwe kandi bifise intumbero, muba mutanguye kugaragaza muri mwebwe ivyo bita les vertus du royaume. Uravyumva, ama valeur y'ubwami mwegukira. Ubu bwami turimo bwaratugize gute? Bwarejeje akanwa kacu ku buryo twege tutagipfa uko tuvuze. Birashobora kukugora guhera ejo lendi na mardi, ariko uko wiha iyi standard Bibiliya iduha, ni ukuvuga ngo wewe uba uri kugenda ugana muri caractère y'Imana, kuko Imana ivuze ntidekona. Rero ninashaka kuvuga nka papa biraza guhindura ingene mvuga. Birashobora kunanira ejo nkasanga ndakubisa akajambo kuguponda, ndakubisa akajambo kugukavya, ndakubisa akajambo kukonona kubera ariko nononekaye, ariko kuko ariho nshaka kugenda. Yesu ashimwe cyane. Iyi verse ya tubandanije iravuga ngo, umviriza, umwe wese abikore akoresheje la force que Dieu communique. Umwe wese agerageze gukora ibintu neza hamwe n'ubushobozi canke n'ubuntu Imana itanga. Nukuvuga iki? Iyo nshaka kuba mwiza nk'uko Imana ari nziza, nkavuga ngo singiye gupfa uko mvuze, kuko bicitse umutwaro wanje wo kuvuga nk'umenyekanisha ubwenge n'icubahiro c'Imana. Kuko murabizi yuko abamarayika igihe cyose bava mu ijuru ntibigeze baza gutera amakuru no kudekona, baraza bagatanga message bakagenda. Igihe cyose Imana yuguruye akanwa, nta jambo ryayo na rimwe rigenda gusa, ariko iyo ijambo ryayo risohotse, nk'uko imvura idasubira inyuma idashikije ico yaje gukora, niko n'ijambo ryayo ritazosubira inyuma ridashikije ico ryaje kuvuga. Nuvuga ngo iyo Imana ivuze irarema, iyo Imana ivuze ibintu birabaho. Imana igashaka yuko twega abahungu n'abakobwa bambaye izina ry'Imana mu buzima bwacu. Imana ikavuga ngo banyabujumbura mwakijijwe, ndagomba ngo iyo mwuguruye akanwa, iyo muriko muravuga mu mafamiye yanyu, iyo muriko muravuga mu bana banyu, ndagomba yuko iyo muriko muravuga muvuga nk'abavugishwa, muvuga nk'abatangaza ubwenge bw'Imana, abantu bagafata note, abantu bakandika bakavuga ngo iki cimviro sinari bwacumve. Kubera iki? Kuko mwishize musi ya standard y'ubumana, aho mwaspiha ko imvugo yanyu ihofrete icimviro c'Imana. Kandi iyo ndiko ndipfuza ico kintu, iyo ndiko ndipfuza ico kintu, Petero ampaye isezerano ngo uri karakora ibintu agashaka kubikora neza, Imana izodeploya ubuntu bwayo n'ubushobozi bwayo kuri wewe, kugira ngo ico wifuza gushikako kidasa n'ingene warezwe ushobore kugishikako, kuko ubuntu bw'Imana buri disponible ku muntu wese ashaka gusa na Kristo. Grâce iri disponible. Imana irabitse inkomezi zikwiye zo kugufasha gushika ku byo utabasha gushikako. Wowe ikigukeneye ko, ikeneye ko umutima wawe ugira iyo nyifato, ikeneye ko umutima wawe wicuza ubundi buzima wabayeho, ukavuga uti désormais imyaka nsigaje yo kubaho ndagomba gukora ibintu nk'uko abishaka, nk'uko avyifuza, nishimwe ngomba kumuha, ndagomba ko ubuzima bwanje bwose bumwonoha, gushika no mu majambo yanje ndagomba ko Imana iba honohe, ndagomba yuko abantu bavuga ngo uyu umuntu imvugo yiwe irubaka, iraremesha, irahanura, irafasha, kandi yavuze umenga Imana irikiravuga. Nico gituma Paulo yabwiye abantu ngo umviriza ndabipfuriza mwese mwaspihe kukuvugishwa kuri don ya profesi, mwese mwipfuze ingabire yo kuvugishwa. Naho na Paulo yabwiye abanyefeso aravuga ngo igihe cyose musenga munyibuke munsengere, kugira ngo igihe cyose nuguruye akanwa mere nk'uvugi ishwa, kuko sishaka yuko iyo noba ndiko ndavuga abantu bumva icimviro canje canke imigani y'abakecuru canke ahomva canke ivyimviro vy'iwacu, ariko ndagomba yuko iyo ndiko ndavuga abantu bumva icimviro c'Imana. Isi iragowe ku rugezo rwaho ijwi ry'ubuvugishwa ry'ishengero ritegerezwa guhaguruka rigatangura rigafonksiona. Nico gituma mwebwe mufise vyinshi vyiza mwovuga kurusha ubupfu bw'igisagara.
kuko mu kanwa kanyu Imana izokuzuzamo amajambo abahe kuvuga nk'abavugira Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko just urakeneye kuvyifuza no kubigira isengesho ryawe, kuko Imana irakeneye kuza kuraba lundi na mardi yawe ikabona icubahiro cayo mu buzima bwawe, kandi n'abakuraba bakamenya ngo naka ntaba muri aya majambo, naka bantu b'Imana n'ukuri mwihane kintu cose gisa n'ubusutwa. Ubusutwa mwendazi ko mutabuzi, ariko naho hoba hari abantu babiri canke batatu babuzi ngaha hanya. Yesu ashimwe cyane. Mwihane ikintu gisa n'ubusutwa, kuko vraiment mushira amadeshe mu kanwa kanyu. Twacitse akanwa, akarimi kacu twacitse aba adorateur. Wovuga ibintu bigakoreka, ariko gusa ukwiye guhindura content, ukwiye guhindura bagage, ukwiye guhindura stock yica amajambo yawe ashobora kuvuga. Yongera aravuga ngo ni haba hari n'umuntu muri mbwebwe agabura, aserva, afise igikorwa akora. Bantu b'Imana, ico arico cose woba wowe ukora, ujejwe gukora akazi ukora ka misi yose, mubikore ku buryo Imana ibibonamwo icubahiro cyane. Narababwiye turiko turavuga ku bintu byo gutanga, ndavuga ngo exigence za Nouveau Testament ziri hejuru kurusha za Ancien Testament. Hari abantu bibaza ngo ubuntu burorosha ibintu, ariko je sinibaza ko ubuntu bworosha ibintu, ahubwo ubuntu bushira standard hejuru cyane. Why? Kuko Imana itravaya gushika ingene imitima yacu ihagaze n'ingene imeze. Muko muranyumva? Ndaje kubwira ngo Imana yinjiye mu gikoni cawe. Yesu ashimwe cyane. Iraje kuraba ingene iteka, iraje kuraba ingene ukoropa, iraje kuraba akantu kose. Yesu ashimwe cyane. Urabizi hari gihe twese bidushikira vraiment kuruha, hari gihe bidushikira kuruha, hari gihe bidushikira kugira ukuntu tumeze gute. Ariko jewe igihe cyose mu buzima aka kantu karamotive. Igihe cyose numva umenga ngomba gukora ibintu mu buryo buri neglige, nama nca numva hajemo ikintu ngo Imana irubashwe mu buryo ugiye kubikora, ku buryo ico kintu kirankangura, kuko humainement parlant twese turashobora kugira amatendance yo kuba mediocre no gukora ibintu nabi. Ariko iyo wibutse yuko navyo nari adoration, uravuga uti Imana standard zawe ziri high. Yesu ashimwe cyane. Kwasuka ati Imana nshoboza, kandi ukabonera gushoboje. Kubera iki abantu b'Imana? Kubera Imana iri ready gushoboza umuntu wese ifise iciri kirasaba. Ico nkundira Imana nta kintu nakimwe idusaba itari ready kudushoboza. Ariko twe dufise responsabilité kuvuga ngo yes, Imana ndashaka iki kintu kigire gute gikoreke. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Romains chapitre 11 verset 36. Haravuga ngo kuko vyose biva muri we, kandi bizanwa nawe, kandi vyaramuremewe. Vyose vyaremwe nawe. Iversi vanga vyarakuremewe. Vyose bizanwa nawe mwami. Lopez sinayimubajije ko ndisuri ko yaririmbya, sivyo ga Bosco? Ndavyize ndazi ko mukunda kuririmba, biroroshe kurusha guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Mundindire rero, sura muti vyose vyaremwe, vyose vyaremwe nawe, vyose vyagize gute? Biva hehe? Vyose stop. Barizo mwicana tuwe wumva urimo, mubaze tuwe hari ahantu wumvise urimo muri iyi verse. Naremwe nawe nta handi. Yesu ashimwe cyane. Ariko urumva ko vyose bigomba kugaruka kuri we. Shengero ry'Imana, mission point ya mbere ya mission life center yitwa guhimbaza, adoration. Nukuri ndasenga ngo Imana iduhe muri eglise abantu baba adorateur, atari abantu bafise amajwi meza gusa, naho tuzobakoresha repetition amajwi yanyu akaba meza. Ariko hirya yo kuba mufise amajwi meza, ndasenga ngo muri life center Imana iduha abantu ubu Kristo bwabo buri vécu partout.
aho na patron wawe utarinze kumubwira ubutumwa yibaza igituma umeze gutyo, akagomba kumenya abavyeyi bawe, agasanga rimwe na rimwe uri nka Melkisedeke, non genealogie, no name, ariko akakuraba akaja kuvumbura yuko wakijijwe, agaca avuga ati that's why. Bantu b'Imana, harageze igihe yuko abakizwa muva mu bantu bagize stoke y'abantu bazana skandale mw'isi. Harageze yuko abantu, uretse ko abantu babesha, ariko abantu barondeye ico bakuvuga ko atakindi basanga bo kuvuga ko atari ikintu gihesha Imana icubahiro. Harageze yuko wewe ubwawe ucika indirimbo, uriko uratambuka abantu bakumva indirimbo. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Paulo afatiye muri ico cimviro nyene, ni verse ntatoye ntashize muri gahunda yanje injemwo. Paulo yavuze ngo kuri twebwe dukijijwe, abakizwa tubamotera neza, ariko kubagabitanya turabanukira. Donc en d'autres termes, uramota canke uranuka en fonction y'umuntu agusanta. Ariko ntushobora kugira odeur zibiri, haba isanganya. Rero vyose vyaremwe nawe, vyose biriho kubwiwe, naje ubwanje ndiho kubwiwe. So en d'autres termes, jewe sinavutse kugira ngo Imana isatisfaise ama besoin yanje. Je sinavutse kugira ngo Imana inezereze. Imana yandemye kugira ngo jewe ndayinezereze. Ndi objet ya honneur, ndi gikoresho cyo kubahisha Imana. Bantu b'Imana, iki kintu kazogitahura, ubuzima bwawe buzohinduka, ubuzima bwawe buzoryoha, kandi umviriza, aho Imana izogushikana hose iki kintu kizoguprotege. Why? Kuko mugakizi abantu badafise ama objectif y'ubumana, ni handi muhora musanga abantu babakizwa dufise muri no myaka ibintu byose babivanga. Kera hari ibintu bahora batubwira ibintu umuntu ye muri eglise yakoze ibyaha bimwe bimwe tukumva turi shoke. Ubu hageze ahantu tutakibashoke, kuko terma vyaragwiriye. Ariko ukibaza vraiment, none ga muntu w'Imana, entre nous et à voix basse, où est l'honneur dû à Dieu? Icubahiro c'Imana mu buzima bwawe kiriye. None urahevye vraiment umucunguzi w'ubuzima bwawe, umunyembabazi wakugiriye neza, urahevye vraiment umusuzuguza ubuzima bwawe, ku buryo ubuzima bwawe butanga message ya Satani kurusha ubuzima bwawe butanga message ya Kristo. None mwumva vraiment Imana siyo kuyibonera kwe. Wumva Imana vraiment ibereye ko twe tubaho muri désordre, mu bintu byacu byose tukaba turi mu kajagari, ugasanga mu bintu byose uravyumva ubuzima bwacu burayitukisha. Eske mwumva vy'ukuri, mwumva ivyo bikwiriye? Imana irabimerita vraiment. Ni giki yakugize kigutuma uyifata gutyo woye, kandi nubwo yokikugira umviriza, uruwayo niyo yakuremye, niyo yagushizeho. Bwira umushati uruwayo. Ndo tubiririmba none, nduwawe yetwaye wese. Come on, wese vre kaduza kukavura wese, vuga wese. Stop rero tukanyarutsa karimba. Nta byanje nki takwiha, kandi wa prevoit igafe uyu munsi ku mugoroba, kandi indwi yose wateguye igafe. Rero gashengero ry'Imana nukuri ntidushaka kubaka ishengero ry'indyarya, kuko ntibiri profitable kandi ntibigufasha. Ariko turagomba yuko indirimbo zacu n'ubuzima bwacu bigenda birushiriza gukorresponda. Nivyo yuko gukompoza indirimbo biroroshe kurusha gukompoza ubuzima, ariko reka composition y'ubuzima bwawe iroflete composition ya melody y'indirimbo, ku buryo indirimbo uri kurayivuga uzokumva kari yawe, kandi ukumva by'ukuri n'imbere y'abadayimoni urababwiye uti nduwiwe. Si ukuvuga ko bidahora binari hakagira kangora nkatirimuka, ariko siyomba siko mbayeho, siyo mibereho yanje. Naga passage nirukanka ndengana, kandi nkihuta kwikunkumura nkavuga ngo jewe ico sico ndi, ico ndico niki inya. Gice kinini c'ubuzima bwawe ugacika version Imana ishaka kucika.
Ninde ariko aranyumva muri kino gitondo? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 1. Ndagenda ndasimba imirongo murayiraba kuri écran nimba verset zihari. Ikaisariya chapitre 10 verset 1. Kaisariya hari umuntu yitwa Korneliyo, byakozwe n'intumwa 10. Hariho umuntu yitwa Korneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose, yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana budasiba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Korneliyo yari umunyacubahiro. Bwana asifiwe sana. Uyu mugabo icubahiro arazi carico kuko yari umukomanda w'ingabo, kandi aba bantu bari bafite amampire menshi batwara, nukuvuga ko yari umusirikare akomeye. Hari ikintu nize muri Bibiliya ku basirikare. Iyo usomye muri Bibiliya abasirikare, waraba abasirikare ba Dawidi, woraba wa musirikare yabwira Yesu ngo tuma umuntu nanje mpora ntuma abantu ijambo rigashika, nawe we tumutarinze kuzi wanje. Waraba uyu musirikare, hari ikintu ciza je na apprécie ku basirikare. Abasirikare batozwa mu buryo bwo kumvira ama ordre atakwibaza ibibazo byinshi. Nico gituma ugiye ukaraba abasirikare benshi bari muri Bibiliya bahuye na Yesu bakinjira mu kwizera, babaye bamwe mu bakristo bagaciro. Kubera iki? Kuko basanzwe batahura ibi bintu bibiri. Umusirikare aratahura honneur, icubahiro, kandi umusirikare aratahura obéissance. Dukijijwe tugomba gutahura ibi bintu bibiri. Kenshi kubaha canke honneur yimplika kumvira. Ni gake ibi bintu bibiri bitajana, biri presque automatique. Ngomba kugaragaza ko numvira umuvyeyi, automatiquement biragaragarira kuri niveau ya obéissance ndamufiseko. So mu bwami bw'Imana Yesu yacitse umwami w'ubuzima bwacu. Aba basirikare rero baravyumva kuko iyo bumvise ijambo ry'Imana rivuga, batahura autorité n'icubahiro ca Yesu Kristo, babanje kuraba autorité n'icubahiro bafise. Bigatuma Imana ivuze baravyumva. Igihe kimwe Dawidi yarigeze kwipfuza amazi y'i Bethlehem, aravuga ngo ndakumbuye amazi y'i Bethlehem. Agize gutya batatu mu basirikare biwe baca barara bagenda ijoro. Bibiliya iravuga ngo bagenda baragwana, bagaruka bafise amaraso, baza bafise agakombe gatoya bazaniye Dawidi k'amazi buzuye amaraso. Dawidi abaravye asanga bafise amaraso, avuga ati muvuye hehe? Baramubwira ati tukuzaniye ya mazi wipfuza. Dawidi aya mazi acarayafata acarayamena, aravuga ngo icubaro nk'iki kwiye kuca Imana. Why? Kuko Dawidi yabivuze nk'icipfuzo, kumba aba bantu bagiye gushira ubuzima bwabo muri risque kugira ngo beexecute icimviro c'umwami. Dawidi bimunanira kunywa ya mazi kuko abona ko aba bagabo bashize muri risque ubuzima bwabo, kandi amaraso y'abantu benshi yasesetse inutilement kugira ngo basatisfaise caprice z'umwami. Umwami yakiriye amazi aravuga ati Jesse shobora kunywa kuri aya mazi, arandengeye, acarayagira gute? Arayanka. Aba bantu b'abasirikare ubabona bafisemo urugezo rukomeye rwo gutahura ikintu kijanye na honneur. Rero Bibiliya itubwiye ngo mu Butaliyano canke i Roma, muri uyu mugwi ukomeye w'igisirikare, ngo hari umugabo yitwa Korneliyo w'umunyacubahiro, ako kandi uyu mugabo yubaha Imana. Biranjohera kuko uyu mugabo mu kubaha Imana siyo maskini, siyo mutu wowote. Uyu muntu mu kubaha Imana yaragizwe quelqu'un, asanzwe kuri ha y'icubahiro, arafise icubahiro, arakomeye, arahambaye. Ariko igihe yahura na Yesu akamumenya mu nzu yiwe, yagize umutima wo kubaha Imana no gutinya. Bibiliya ivuga ngo il craignait l'Éternel. Kubera iki? Iri jambo ndakunda kurivuga ko la crainte de l'Éternel ntibisobanura la peur de l'Éternel. Gutinya Imana si uguterwa ubwoba n'Imana, ariko gutinya Imana riva mu ijambo honneur. N'igihe wubaha umuntu ku buryo umubonye ugira gute?
wumva uhagurutse. Nico gituma mu president de la République ashitse ahantu abantu barahaguruka. Ni honneur, ni icubahiro kicerekeye hana position afise. Uyu mugabo rero yari afise icubahiro, yari umuntu yubashwe arengana abantu bakunama. Ariko mwibanga amaze kumenya amakuru ya Yesu Kristo kandi atari umuyuda, atangura kuba harondera Imana atayazi, atazi ivyayo, atazi yo biva kuko ntiyari umuyuda. Kugeza naho ukukubaha Imana muri iyi texte yose muyisomye, hagera igihe Imana iri kirondera kwinjira mu banyamahanga. Imana iziganiriza Petero, iza kumukonfronta ku bintu yoyo yivugiye muri Ancien Testament. Imana iza guprepara Petero kugira ngo agende kwa Cornelio, kuko Cornelio arakunda Imana, Cornelio arubaha Imana, ariko Cornelio ntazi vyinshi vy'Imana. Ariko Cornelio arashaka kuavansa mu Mana nubwo atazi vyinshi. Imana itegeza kumurungikira Petero. Ariko ikintu nkundira Cornelio ngo yubaha Imana, vraiment yubaha Imana kugeza naho yayubahishije abo mu nzu. Ndabona Cornelio yari afise série de prière. Ndabona Cornelio yari yarateguye abana be yiwe akababwira ibintu bikeya azi mu vy'ijambo ry'Imana. Ndabona Cornelio ari umugabo akomeye, aba serviteur, aba servante, abana bakabona papa wabo yapfukamye bakavuga ko papa ari umuntu akomeye, umuntu w'ikigatanya, umuntu yubashwe. Ni iki kintu yubaha ni giki? Ariko ubuzima bwiwe bwose bugatuma abantu bumva yuko Imana irakomeye, akayiba komunika mu bintu bike. Cornelio ntihari bwabatirizwe, Cornelio ntihari bwaronka umubatizo wa Muhemu Yera, ntihari bwaronka umubatizo w'amazi menshi, nta kintu kimwe yarazi ku bintu vy'Imana. Ariko yaraparvenye mu bumenyi buke no muri ignorance, yaraparvenye gukundisha Imana yiwe abantu bo mu nzu yiwe. Bantu b'Imana, kugira ngo abantu bo mu nzu yawe bakunde ico ukunda, uburu wa grave. Shaka kugira ngo abantu bo mu nzu bakunda Imana bayubahe nk'uko uyubaha, ubu yubaha. Arakini kama uko mucheza teatre. Urasenga nabi wanyu bakijijwe, urabizi hari abantu biwanyu akunda ivy'Imana ko wamuteroreje ngo azoja mu muriro, hagukizwa ngo aja husengera, agakizwa aja mu yindi eglise ngo sitaenda pale. Kuko ntashaka kuza aho uri, uretse ko ivy'Imana amaze kubitahura, ariko wewe urahantu adashaka kuja. Hari nabo muzosanga batangura gusenga bwacacika bamiziruma juste kuko inyota y'ivy'Imana yaje, ariko terima wori catastrophique kuburyo nashobora kugutumbira gukurikira. Ni washobora kubona inzu yawe igukurikira kandi ikunda ico ukunda, no kuvuga ngo quelque part urugezo rwawe rwo kwisumeta ku Mana ruzoba ruri vrai, ruzoba tabujyajya rurimo, kandi hazoba hariho transformation réelle ibatera kubona yuko hari ikintu Imana yakoze, bakavuga ngo iyi Imana yahinduye papa compliqué, ni Imana yo gukurikirwa, bakumva bashaka ko nabone bagendererwa nayo. Kenshi ntidushobora guhindura abantu bo mu nzu yacu canke abantu batwegereye, kuko iyo batubonamwo théâtre canke bakatubonamwo ibihushanye vy'ukwizera kwacu, birabagora ko nabone bapfukamira iyo Mana ngo bayonore, kuko nawe ubwawe honneur y'Imana ni y'igipasu nk'amabiye y'igipasu. Rero bantu b'Imana, absence ya honneur iradutuma twege dutuma abantu bamwe bamwe badakizwa. Ndagomba kukwibutsa muri kino gitondo ngo Imana igomba kuba honore mu buzima bwawe. Aka kantu karankozeko, baravuga ngo yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana nabo mu nzu biwe bose, yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Sa relation avec Dieu, elle était réelle, elle était palpable, yari relation existe. Ninda nyumva. Haleluya. Haleluya. Ntushobora kuba umeze uko utari umuntu wikubise hasi imbere y'Imana, ikabiri kirakunesha ku kwezi ku mwaka ku mwaka, kugeza naho Petero amaze kuza akabona kwa Cornelio ingene abanyamahanga buzuye mu nzu. Petero akabona ingene bariko barasenga, bariko baravuga mu ndimi, batarabatirizwa no mu mazi menshi. Petero yaracanganyikiwe, aravuga ngo mbega abantu ko batarabatizwa no mu mazi menshi bariko bavuga mu ndimi, Muhemu yararamanuka ari manifeste. Petero ati ibi ni ryambere ndabibonye, reka ndakubwira aka kajambo, ni waba umuntu yubahisha Imana, abantu bazokubona ko ivyambere batari bwabone, bazobibonera kuri wewe. Yesu ashimwe cyane.
Imana izogucamo yimanifeste uko itaraboneka ahantu kanaka, kuko igihe cyose Imana ikeneye celui qui le craint. Ndangirize kuri iyi verse, uravyumva? Ni combien ijya verse iri kuri, arababwira ati yuko saha shaka iverse ivuga, Petero akivuga ayo majambo, Mwemu yararamanuka aja kuri bo bose, verse 44, aja kuri bo bose bariko barumva iryo jambo bose. Abizeye bo mu bakebwe barumigwa, abazananye na Petero uko bangana, kuko n'abanyamahanga nabo basutswe ko ingabire ariyo Mwemu yera, kuko bumvise bavuga indimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe Mwemu yera nkatwe? Haleluya. Ngo ntibabatirizwa. Avuga ko babatirizwa mu izina rya Yesu Kristo. Baca bamwinginga ngo amareyo imisi. Haleluya. Amen. Verset 34 haravuga ngo, verset 34, Petero yanzika yongera aravuga ati, nukuri niho nkimenya yuko Imana itorabanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugororoka iramwemera. Ndashaka musubire mw'ijambo vuga uti, ndamenye yuko. Avuga uti, nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura ku butoni. Muri randa konte ko Petero ivyo atavyarazi. Muri handa konte ko Petero yarazi yuko Imana yaba ari Imana y'Abayuda n'Abisirayeli. Muri randa konte ko Petero yagendanye na Yesu imyaka ingana kujya, reka tigeze yihanda konte ko Imana bugifise projet ku mahanga. Et voilà yuko Imana yuguruye umuryango ku mahanga ihereye kwa General Cornelio. Yesu ashimwe cyane. Ihereye mu nzu kwa Cornelio iri manifesta gushika naho ba Petero baje bazanye ibitabo vya Bibiliya bafise ibintu vyinshi bazi, bari bashitse ahantu Imana ije kubigishiriza, apana mu rusengero, Imana ije kubigishiriza kwa Cornelio. Nkuko Cornelio yigishije abo mu nzu yiwe, niko Cornelio yabaye platform Imana ikoresha kugira ngo n'aba Petero bazi vyinshi bige. Ndaje kukubwira ngo ubuzima bwawe Imana niyaba honore. Imana izokoresha ubuzima bwawe kugira ngo n'abafise uburambe mu vy'Imana bagire bishasha bigiye ku buzima bw'iwawe. Petero acaravuga ngo niho nkimenya yuko mu mahanga yose, haleluya, Imana idatoranya ku butoni, ariko yuko mu mahanga yose uyubaha Imana igira gute? Imana iramwemera. En toute nation, Dieu honore celui qui le craint. Ndashatse kukubwira uyu munsi muri kino gitondo ngo hari urugezo ubuzima bwawe bw'impwemu butazoshikako igihe ata Honneur cyangwa ata Icubahiro c'Imana kiriko kiraboneka mu buzima bw'iwawe. Igihe cyose ari ku buzima bwawe bugaragaza Icubahiro c'Imana, hariho kubaha Imana kuri continuel ku buzima bw'iwawe, Imana izokwama ikongera. Kuko uyu Cornelio Imana ntihere bishobora kumurekera muri ignorance, afise soif ni crainte ni honneur. Ico gituma Imana yarinze kudeploya Petero. Mbe murazi ko Petero aze, sinabisomye muri chapitre, muze kuyisoma. Petero kugira azi Imana yarinze kumurotesha. Petero ngo arashonje mu matrezor, murazi inzara 13 ugatiro gatanga kumufata, Imana iramwereka. Imana iramwereka ibintu iramubwira ngo bifungure. Petero arabwira Imana ngo ijambo ry'Imana riratubuza kubijya, ibi birahumanye. Imana iramubwira ngo jewe ico ndeclare saint, canke ico ndempa, ico mumanuye, ico navuze ko gihumanye, igihe nabivuga cari gihumanye, ariko uyu munsi ngarutse nkavuga ko cejejwe, gica gicika cejejwe. Imana iramubwira ngo fungura rero. Petero akivyuka azabonye abantu baje kumutora, ati Cornelio yaradutumye, Imana yamutweretse tuje gutora. Petero acarahaguruka ngo Imana yamaze kuntegura, simparira, reka nje muri iyo nzu. Kuko Petero mu bigishwa ba Yesu niwe yari mu bari dur, kandi atatahura cyane ikintu cyo kuja mu banyamahanga. Yaragize n'udukonfrontation duke na Paulo, kuko yari umuntu rimwe na rimwe yumva umenga abanyamahanga bakijijwe bakwiye kubaha imigenzo y'Abisirayeli. Paulo akamubwira ati no, iyi migenzo y'Abisirayeli niyo mu isezerano rya kera, sishobora kuyabana mu isezerano rishasha, kandi nimuremeka abanyamahanga ivy'Imana baremetse kuri Mose, kuko Mose yaravuye, ubu ni Kristo, kandi Kristo ntatege
turashaka ko abantu bakebwa ntitubashire ko amategeko. Petero ntiyavyumva. Ifare ko Saint Esprit amucisha bugufa akamutwara muri experience iri personnel imuha kubona ingene Imana yamaze gutegura umunyamahanga w'umutaliyano General Full akunda Imana yubaha bamaze no kuvuga mu ndimi Mpwemu Yera akabamanukira bo bigiye Mpwemu Yera bamanukiye babanje kwitaza bamaze imisi basenga moto umewakalewa moto wakati ya Bwana moto ume bisonzesha biyeza bihana niho Mpwemu Yera yaje. Ariko igihe Petero ashitse kwa Kornelio ngo akirika arasigura ibintu ngo Yesu yagize ibi nibi Mpwemu Yera caramanuka. Haleluya. Batangura kuvuga mu ndimi. Petero ngo aratangara aravuga ngo niho nkimenya. Reka nabwiye abantu b'Imana hariho byinshi tutaramenya tukidekuvura, ariko kandi harakeneye platform y'Imana kugira ngo Imana idutware muri class ikurikira 4 5 6 7 Yesu ashimwe cyane itwigishe bishasha. Bwana sifiwe sana. Ariko kugira ngo bishoboke harakeneye ba Kornelio. Ndasenga nsaba Imana ngo Life Center mucike nka Kornelio, umuntu amenetsa akunda Imana, umuntu akundisha abandi Imana atazi vyinshi, bigatuma Imana ikaguma imwongera n'ibindi bishasha adafisa atari bwahabwe. Why? Kubera Imana ikubonamwe inyungu zayo ku buryo ikeneye kugucamwo kugira ngo yimanifeste ku bandi benshi, atarabo mu nzu yawe gusa ariko n'abahambaye mu nzu y'Imana baze bamenye vyinshi biciye muri wewe. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka usenga uvuge ngo Mana orosha umutima wanje. Haleluya. Orosha umutima wanje kubikwerekeye, orosha umutima wanje kubikwerekeye. Mana controla, vugisha, hindura ubuzima bwanje, tusha amadomene yo mu buzima bwanje nakubwiye ko udashobora kuyakorako. Mubwira uti Mana sinshaka kwegeza kure ubuntu bwawe bunshoboza, ako ndagomba gukora ibintu byose neza kubera ubuntu bwawe buri disponible ngo bunshoboze ko bikorwa neza. Ndarambiye kubaho ubuzima nigana na wewe kuri iki canke kiriya, ako ndagomba ngume surrounding, ndagomba ngume nduza amaboko, ndagomba ngume ndumutsindwa imbere yawe. Urashobora kubigira isengesho ryawe ahantu nyene wicari aho hantu nyene. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kugira isengesho ryawe. Ndashaka umuntu wese asenga uti Mana orosha umutima wanje, aha hantu ndashaka uhakore, aha ndashaka uhakurekurira. Hariho amadomene yo mu buzima bwanje ameze nk'ayataguhesha icubahiro, hariho ibintu mu buzima bwanje bitaguhesha icubahiro, muri lifestyle yanje, mu maholation yanje, mu kazi kanje, mu mibereho yanje. Haleluya. Mana ndashaka gushika aha hantu. Haleluya. Ndagukunda nkakubaha kandi bigatuma Mana n'abanyegereye bakubaha kubera ico babona mu buzima bwanje. Ndarambiye ubuzima bwo kwijustifia, ndarambiye ubuzima bwo kwihagarara ko, ndarambiye ubuzima bwo kuguma ndi hahandi, ndarambiwe ubuzima bwo kutavansa. Ndamaze igihe ntashobora kuavansa, ndamaze igihe ntariko ndatera imbere nkuko nari ngakwiye gutera imbere muri wewe, ndamaze igihe ntariko ndashika aho ngomba gushika. Umenga urugendo rwanje rwarashitse, umenga nashitse muri kaminuza y'ivyawe. Pourtant wowe ntumenye urahambaye, hariho byinshi byo kwiga kuri wewe. Na Petero waramwigishije bishasha, nanje uracanyigisha bishasha. Mana ndasenze ngo woroshe umutima wanje kugira ngo singwane n'icimviro canje n'icimviro cawe. Umpe Mana koroha kwihuta kumanuka. Mana mpa kumanuka ku giti nimanitseko. Mana naho no wandi umunyacubahiro na Kornelio yaramanutse mu cubahiro ciwe, abona ko uri umunyacubahiro kumurusha, are kuri cubahiro ciwe. Mana gisumeta kuri wewe bituma bamwubaha bose bagenda badevelopa tendance yo kukubaha. Nande ndagomba kukubaha Mana. Shoboza umutima wanje, shoboza umutima wanje, shoboza umutima wanje. Ndagomba kukubaha mu mvugo yanje, ndagomba kukubaha mu bikorwa vyanje, ndagomba kukubaha muri activite yanje, ndagomba kukubaha mu bikorwa vyanje vyose. Ndagomba Mana kutaba nk'umusazi, ariko ndagomba kuba umunyabwenge. Ndagomba kukumvira, ndagomba kukumvira kuko ari ryo tanguriro ry'ubwenge. Ndagomba kumvira instruction zawe. Mana warambwiye ico mpeba, warambwiye aho mpeba, warambwiye ivyo mpagarika, warambwiye aho mva, ariko vyaranse. Nagumye nshaka kwisigura. Mana kuri uyu munsi muri kiro gitondo mbabarira Mana. Mana mbabarira Mana, mbabarira Mana. Ganza vyose, controla vyose. Controla ubuzima bwanje. Ikimenyetso cyo kugupfukamira, control ubuzima bwanje, ikimenyetso cyo kuguhebera, control ubuzima bwanje, ikimenyetso cyo gutsindwa. Ndatsindwa nawe, igihe cyose ndumutsindwa nawe we, igihe cyose ndumutsindwa nawe Mana yo mwijuru. Igihe cyose uvuze uvuga ukuri, igihe cyose uvuze cimviro cawe ni ciza,
igihe cyose wowe uvuze Mana uvuga neza, n'igihe noba ntabitahura, n'igihe noba ntabishigikiye, n'igihe noba ntavyiyumvisemo, n'igihe vyoba bitajaye na gahunda zanje, ariko wowe iyo uvuze Mana uba uvuze Mana, ijambo ryawe n'ukuri, ivyo uvuze bicika ukuri, ivyo uvuze bicika urugezo, ivyo uvuze bicika standard yo kubakira k'ubuzima, ivyo uvuze bicika inzira yo gucamo, ivyo uvuze Mana bicika ivyo kubakira k'ubuzima, ivyo uvuze Mana bicika fondation, ivyo uvuze Mana bicika urufunguruzo rwa success y'ishengero Mana, ivyo uvuze Mana bicika Mana yo mw'ijuru, ivyubaka uburyohe mu migenderanire yacu Mana, iyo uvuze nkumva Mana biryosha imigenderanire yacu. Mana, suka uburyohe mu migenderanire yanje nawe, suka uburyohe mu migenderanire yanje nawe Mana, singishaka kwitwa umugarariji Mana, singomba kubaho nk'umugarariji Mana, singomba kubaho nk'uwiganza, ariko Mana ndagomba kurekura. Igihe waja ku musaraba watwaye ubuzima bwanje, ariko igihe wamuha ubuzima bwawe, wampaye ubuzima bwawe kugira ngo simbeho ncinezereza, ariko mbeho ndakunezereza, nezereza uwampfiriye. Mana, uri digne de recevoir ma vie. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir ma vie. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir ma vie. Oh Seigneur, tu es digne d'être adoré. Ah, dans ma vie, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Reka haboneke intebe yawe mu mutima wanje. Reka haboneke intebe y'ishimwe mu buzima bwanje. Reka haboneke intebe y'icubahiro cawe mu buzima bwanje. Kanatsinda wangize igihora ya mpwemu yera. Reka Mana yo mw'ijuru habeho les objets d'adoration mu buzima bw'iwanje, kuko utaba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu, ariko wagereye mu mitima yacu kugira ngo ducike ingoro zawe. Oh Mana, sanctifie ta maison, sanctifie ta maison Seigneur, sanctifie ton église Papa, sanctifie ton église Papa, sanctifie ton église Papa. Ah, fais ressentir Seigneur Jésus à ton église les besoins de ton royaume. Ah, nous sommes les fils et les filles du royaume, Seigneur. Fais-nous ressentir le besoin de ton royaume. Ah, Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui ne va jamais départager. Tu ne vas jamais partager ton honneur avec qui que ce soit. Tu seras toujours honorable. Tu seras toujours un Dieu à louer. Ah, tout le monde va se prosterner devant toi. Ah, le monde entier, Seigneur Jésus, ils vont proclamer, ils vont déclarer. Ah, Seigneur Jésus, que toi tu es grand, que tu es redoutable, que tu es digne de louange. Oh Seigneur Jésus, ah, trouve ta gloire dans nos vies, trouve ta gloire dans nos vies. Trouve ta gloire dans nos vies. Seigneur Jésus, sois honoré par ma vie. Sois honoré, Seigneur Jésus, par mes paroles. Sois honoré, Seigneur Jésus, par mon service. Sois honoré, Seigneur Jésus, dans les tâches quotidiennes de ma vie. Sois honoré, Père Céleste, dans ma vie, dans mon foyer. Sois honoré, Seigneur Jésus, sur mon lieu de travail. Seigneur Jésus, sois honoré, Seigneur Jésus, dans chaque chose que je fais, Seigneur Jésus. Que ton honneur, Seigneur Jésus, que dans chaque chose que je fais, Seigneur Jésus, je le fais pour toi, Seigneur Jésus, afin, Seigneur Jésus, que ça rende gloire à toi. Toi, tu es un Dieu de louange, tu es un Dieu de gloire. Je ne voudrais pas te voir, Seigneur Jésus, un jour lorsque je serai au ciel et que je puisse réaliser, Seigneur Jésus, que ma vie, pendant toute ma vie, je t'ai déshonoré. Je ne voudrais pas, Seigneur Jésus, me retrouver devant toi et que je regrette, Seigneur Jésus, la manière dont j'ai vécu ma vie. Seigneur Jésus, laisse que dans ma vie, Seigneur Jésus, ma vie soit une plateforme, que ma vie soit, Seigneur Jésus, une plateforme où ton honneur, où ta gloire est rendue. Seigneur Jésus, élève cette église, Seigneur Jésus, dans cette dimension. Élève-nous, Seigneur Jésus, dans cette dimension où nous allons considérer ton honneur, où nous allons considérer ton honneur. Oh Seigneur Jésus, les anges dans les cieux, ils ne peuvent même pas te regarder en face. Ah, ils se protègent par leurs ailes, Seigneur Jésus, parce que tu es grand, tu es bon, tu es redoutable, tu es puissant. Seigneur Jésus, tu es un Dieu digne de gloire. Seigneur Jésus, et nous ici sur terre, nous qui appartenons, Seigneur Jésus, à ton royaume, laisse que nos vies, Seigneur Jésus, puissent refléter ton royaume, ta gloire, que nos vies, Seigneur Jésus, puissent, Seigneur Jésus, être un objet d'adoration régulière, quotidien, Seigneur Jésus, pendant toutes nos vies, Seigneur Jésus. Hagarara ku maguru yawe gatoya, hagarara ku maguru yawe gatoya, hagarara ku maguru yawe gatoya. Haleluya. Haleluya. Hagarara ku maguru yawe gatoya. Vuga, haleluya, vuga. Vuga mubarire, haleluya.
ndashaka kuwumva aha hantu. Haleluya. Ico mwemwe yareka arashira mu buzima bwawe kivuge. Haleluya, haleluya. Mumere nk'abatangaza ibitangaza vy'Imana, mumere nk'abatangaza les oracles du Seigneur. Haleluya. Reka imibereho yawe ihinduke, reka imibereho yawe ihinduke, reka ivyawe bihinduke. Reka ivyawe bihinduke. Reka umusumete toute chose. Soumets-lui toute chose. Musumete ikintu chose, musumete ikintu chose. Mubwira uti ndakwihaye, mubwira uti ndakwihaye, mubwira uti ndakwihaye, mubwira uti ndakwihaye. Haleluya. Mubwira uti ndakwihaye Mana, mubwira uti Mana ndakwihaye Mana. Mubwira ngo Mana nta ntambara nshaka, nta ntambara nshaka. Sinzonyirwa n'icubahiro cawe, sinzonigana n'icubahiro cawe. Ariko ndagomba gutwara ubuzima bwanje muri urwo rugezo. Sheketele bo shakatala bo lakashekete. Mu minota mikeya ndashaka isengesho aha hantu. Mu minota mikeya ndashaka abantu b'Imana bamubarira. Mubarira ingene ari mukuru. Haleluya. Wonyemerera ukamubwira ingene ari mukuru. Wonyemerera ukamubwira ingene ushaka kujana nawe. Wonyemerera ukamubwira ingene ushaka gusa. Wonyemerera ukamubarira kuri uyu munsi aho intambara zawe ziri. Ukavuga ngo Mana wowe unshoboza, nshoboza, nshoboza. Mubarira hagushoboza. Ukeneye inkomezi ziwe. Inkomezi ziwe ziri disponible gushoboza umuntu wese ashaka kujana nawe. Haleluya. 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 Washaka kuduza amaboko yawe hejuru. Mubwira uti Mana ndagusumesa ikintu cose Mana. Ndagusumesa ikintu cose Mana. Ndagusumesa ikintu cose Mana. Ndagusumesa ikintu cose Mana. Ndagusumesa imibereho yanje. Ndagusumesa ubuzima bwanje. Ndagusumesa Mana ubugenzi bwanje. Ndagusumesa Mana yo mwijuru ikintu cose Mana. Ndagusumesa ikintu cose Mana. Ndagusumesa ikintu cose Mana. Ndagusumesa ikintu cose Mana. Ndaguhaye ikintu cose. Ndaguhaye ikintu cose. Haleluya.